Mbahaye ikaze muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye amaramariye imbere nanone y'abasirikari batari bake. Ni nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yihakanye abasirikari b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo uyu mwaka uteye ubwoba duhejeje w'ibihumbi 2023, aho nanone tugira ngo dusubire duhoze abaryango babuze ababo. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Kumaramaza Perezida Evariste Ndayishimiye biteye agashavu. Ni mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye yihakanye abasirikare b'u Burundi bafashwe mpire na M23. Ni ikintu kitari bwigere kibaho mu mateka y'u Burundi, aho kizigenza w'ingabo yihakana abasirikare biwe. Ni kimwe nanone mu mpanuro nanone ibintu biranze umwaka w'ibihumbi 2023 ugiye nanone wanditse tutozibagira mu mitima y'abarundi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Perezida Evariste Ndayishimiye yarabajijwe ikibazo atari yizeye. Ni nyuma yuko atari niyiteze ko abazwa ico kibazo. Perezida yarabajijwe ikibazo c'abasirikare b'u Burundi bari kugwanya M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bwabaye ubwa mbere ico kibazo kivugwa mu maradiyo akoreranga mu gihugu c'u Burundi. Buca buba ubwa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye yemanga ku mugaragaro ko nanone yarungitse ingabo z'u Burundi gufashanya urugamba. Ingabo za FARDC biciye mu masezerano yo gutabarana yagirana na Perezida w'ico gihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Niho nanone yaca abazwa ico leta iriko irakora kugira ngo abo basirikari bafashwe mpire na M23 barekurwe. Inyishu ya kamaramaza iba irakorotse. Evariste Ndayishimiye yavuze ko afise amakuru ko ari abagwanyi ba Red Tabara bagiye kugwana muri M23. Aca yongera ko iyo tubonye umuntu wese asa n'umurundi yambaye umwambaro w'igisirikare tudakwiye kumwita umusirikare w'u Burundi. Kubwiwe ivyo M23 yakoze mu kwerekana abantu ikabita abasirikari b'u Burundi ni ingwano yindi bita nanone ko idasiguritse. Yarangije nanone asaba ko abarundi batoza nanone kandi batoza barakurikira amakuru atangwa n'umwansi uko nanone ari vyo nanone biriko vyama vyibonekeza, nkuko nanone abayihakanye abasirikare biwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yihakanye bagenzi bacu. Ni mu nyuma z'uko abavyeyi bacu bariko barakorora amosozi. Umusirikare ku karubanda ahejeje gushikiriza ijambo rikomeye cyane mu nyuma z'uko amaramarije Perezida Evariste Ndayishimiye ku mugaragaro. Ndabibutse yuko ndi ku Masabo Trends, Nzisabira Ferdinand, Ndikumana Mirance ni abasirikari b'u Burundi. None niba bavuga yuko ari abagwanyi ba Red Tabara bafise matrikire gute? Birababaje cyane ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze yoba agiye kwishura. Turafise ivyemezo bikuye ko abagabo batatu berekanywe n'umuhari wa M23 ari abasirikare b'u Burundi bafashwe mpire mu ntambara yabaye ku igenekerezo rya 5 Munyonyo umwaka wa 2023. Intambara yahitanye abasirikare b'u Burundi bari barongoye n'umuyisi Major Ernest Gashiramu. Abo basirikare b'u Burundi barahemukiwe bikomeye cyane n'abanyekongo. Abakongomane barabahemukiye bidasiguritse. Bajanye mu rugamba muri na Wazalendo n'ingabo za Kongo. Abo nanone barabatanye urugamba n'udusozi two guhungira ko nanone baradusigiye umari wa M23. Baradutaye basigayo ibigwanisho bikomeye, maze M23 irabifata ibari vyo nanone irasisha abasoda b'u Burundi. Ivyo bitangazwa n'umusirikare w'u Burundi gushika ubu ngubu duhejeje kuronka mu nyuma z'uko tugeranye ikiyago gikomeye cyane. Abasoda b'u Burundi bagize barasubira inyuma kuri twa dusozi basanga nanone twafashwe n'umuhari wa M23. Gutyo abasoda benshi barahapfiriye, abandi barafatwa mpire nanone kugeza uno munsi. Abafashwe bose ntibazwi neza kubera ko M23 itarerekana abandi na cane abari bakomeretse. Twararonse urutonde ruvuye mu biro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi rwemeza amazina y'abasirikare 9 babuzwe irengero aho kuva ku wa 5 Munyonyo umwaka wa 2023. Urwo rutonde ruravuga neza numero matricule z'abo basoda, amazina y'abavyeyi babo, aho bavuka na telefone z'imiryango yabo. Bane basirikare batatu barerekanywe na M23 nibo bahereza kuri urwo rutonde. Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yavuga yuko abanyarwanda bari batunze n'indagara, batunzwe n'ivyo biva mu kiyaga Tanganyika, batunzwe n'ibindi bitandukanye.
birabateye agashavu baciye bandika amajambo akomeye cyane muri commentaire. Ni mu nyuma z'uko tutashimye kugira ico dutangaza canke izo commentaire tuzishire public kuko zimaramaza umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abarundi bari mu makungu batwandikiye bavuga yuko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi ari akamaramaza. Reka rero tubanze tubayagire gatoye abasirikare ni abo bakurikira. Caporal Chef Manirambona Christophe nanone avuka ku mutumba wa Buhiga muri commune Buhiga mu ntara ya Karusi. Caporal Chef Nduwimana Jean Marie avuka ku mutumba wa Karama commune Gasorwe mu ntara ya Muyinga. Caporal Chef nanone Nimbesha Edouard avuka ku mutumba wa Nyambo commune Bukeye mu ntara ya Muramvya. Caporal Chef Nkeshimana Jean Marie avuka ku mutumba Rusengo muri commune Muyinga intara ya Muyinga. Sindayihebura Desire avuka ku mutumba wa Mulago commune Bururi mu ntara ya Bururi. Miburo Prosper avuka nanone ku mutumba wa Nyamusenga muri commune Cankuzo hafi nga mu ntara ya Cankuzo. Nanone Nzesabira Ferdinand ni mu gisirikare banditse ko avuka ku mutumba wa Ntamba muri commune Musigati mu ntara ya Bubanza. Ariko nanone abamuzi bavuga ko avuka muri commune Gisozi mu ntara ya Mwaro. Ndikumana Meharanz avuka ku mutumba wa Kiga muri commune Rusaka mu ntara ya Mwaro. Adjutant Chef Ndikumasabo Trends avuka ku mutumba wa Nyamiyaga muri commune Gisozi mu ntara ya Mwaro. Adjutant Chef Ndikumasabo Trends yarahinduye izina mu mwidondoro yatanze igihe yerekanwa na M23 kuko yiyise Caporal Chef Niyongabo Thierry. Imiryango y'abafashwe ni iri mu gahinda. Gushika ubu ngubu rero birababaje cyane kuba umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yakorora amosozi imbere y'abanyagihugu avuga yuko ibiriko birakogwa n'abandi bategetse kandi wewe ubwiwe afise urara rukomeye cyane mu kugandagura abana bacu. Perezida Evariste Ndayishimiye mu kurungika aba basirikare birababaje cyane. Mbere yuko dutosora iyi nkuru twarivuganiye n'abatari bake mu baryango n'abagenzi b'abasirikare bafashwe mpire na M23 be n'abandi batazwi kandi babuzwe irengero, ariko nanone barashobora kuba barimwo mu bafashwe mpire. Bose rero baratakambira leta ngo ikore kugira ngo abo barekurwe. M23 yaravuze icese yiteguriye kuvugana na leta y'u Burundi uko abasirikare bayo borekurwa. Bertrand Bisimwa arongoye M23 yavuze ko vyoroshe nanone mu kuvugana kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamwakiriye i Bujumbura muri Rusama mu mwaka wa 2023. Kwisi nzima ni akamaramaza kumva umukuru w'igihugu yihakana abasirikare biwe. Ahandi hose uyo musoda nanone iyo musoda w'igihugu afashwe harakogwa ibishoboka vyose kugira ngo arekugwe. Imiryango y'abafashwe mpire nayo irashigikirwa mu kurindira ko ababo borekurwa. Turetse ubuhemu bwo kugurisha abasoda b'u Burundi nk'abacangero ntibinatahuritse kandi biranababaje cyane. Ku kiguzi rero ntibanahabwa ikiguzi kuco bagurishwa. Ni ubuhemu budasanzwe kwihakana umusoda w'u Burundi kubera afashwe ku rugamba. Ewe M23 dusigiye ibibi vyinshi. Imiryango yabuze abayo mu mwaka turasubiriye kubahoza na cane Imana ibandanye kubaremesha. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira abasirikare b'u Burundi mu nyuma zo guterwa agashavu na Perezida Evariste Ndayishimiye bariko barakorora amosozi aho baherereye hose. Mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe agaragaza ikibazo ca Red Tabara avuga yuko ituruka mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abasirikare baciye bagira ico bashikiriza muri ayo majambo tubashikirije. Reka rero tubandanirize aya makuru akomeye cyane kuri aya majambo n'amakomantere ariko aratangwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Birababaje cyane kwa Perezida Evariste Ndayishimiye yaganuka ku majambo akomeye cyane nk'aya. Muze kunyemera tubigaruke ko muri aya makuru twabateguriye kuri imbonesha kure yacu na yanyu ya Burundi News TV. Turabe ko ubwo ruhagarara hagati y'u Rwanda n'u Burundi gohera mbere n'amakungu ntivyabona kuko yadukeje igihe twebwe nyene twafata ingingo yo kugurura urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo abene gihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda wemeye kubisubiza ibisi.
icyo twiyemeje ni uko tugiye gufata ingingo zose zishoboka kugira abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara. Dusavye abarundi bose guhagarara amagabo kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vy'ukuri ndava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ego ndi Umurundi. Ibi bintu si ibintu biriko biza ngo ni iby'indagara ni iby'iki. Ibi bintu je nibaza ko biri muri kote politike yo kutwima indagara. bazi ukubima indagara nuko kariya n'akantu aba yashizemo gusa kubera ko avuga ati dutuntu abantu nyene bakura ni hakuriya ko umuntu yokubwira yuko ukunda kwirira wenda pome canke iki iyo ushitse nko mu gihugu runaka kubera ko uziko ziba hari nyinshi kandi sagaseseshwa rumuri abanyarwanda barakunda indagara ariko Genda kaburinka rishano banzu reke abanyarwanda ndakubwire ko barigenda turigindagara se turabazayirwa banzu reke shaka dufata genda bukebuke reka ndakubwire banzu reke mpeze speech yanje kwanza yo kurya indagara. mani wa highlightinze ikintu bita indagara womenga nico conyene yavuze je ndiko ndakubwira ko bijya bintu Ikindi yavuze yashishikarije abarundi korora amasazi. banzu ndire mani Ngibyo ndakubwira hejuru. Reba aho hejuru musa. Tuye turavuga reality. No, uburetse kankubwira ibintu yavuze. Yavuze ko afite amatoni y'ibishyimbo urumva mwebwe mwirigeho nange mugiye gukora mubone ibyanyu ntabwo babyaye ngo barere. Icyo ni icyambere. Icya kabiri abashishikariza korora amasazi. Ngibyo biri hejuru kuri dashboard mwumva utwo video tubiri. Icya gatatu abanyarwanda bakuye kundagara n'imikeke. Mugomba asi imikeke ni ibiki? imikeke n'udusaba ki tumeze nk'inzoka byose ntabwo ntimwashatse kunyumva ngo mbanze njye aho nashaka kugera. Daje nkumve murundi ihangane gato ntuye kuvugira pere wawe so urukumva ihangane muze kureba nabimanitse byose aho hejuru. Umva ibintu bibiri yavuze ko muretse ko umuntu usama amazuru ntabwo ababwiye ngo mubare nange mugiye kwikorera we yifitiye amatoni y'ibyo kurya mwebwe ibyo kumuza kumutetaho iby'inzara ntabyo azi kuko yifitiye amatoni. Ibyo twarabibonye kandi nabyo ni sawa. Icya kabiri aravuga ati ntimutekereze ko muzakira, ntabwo umuntu apfa gukira, nimworora amasazi. Ngewe buriya ntimutekereze ko nakize gutya my friend, nimworora amasazi. Ngibyo biri hejuru mu kavida waho hejuru. Icya gatatu abanyarwanda bati ikintu bita indagara n'imikeke mu byibagirwa byavagiye i Burundi ndabibimye. Ngaho nawe duhere ku mikeke nibyo washatse kuvugaho sibyo? Sibyo nashatse kuvugaho. Nico gituma nakubwiye Burundi ni iki? Nico gituma nisazi ni gucyo nyene. Nduru kumuvugiramo ngo mumanure. Nisazi ni gucyo nyene bazita isazi ni gucyo nyene. Ibyo byose mwe mwari muri ko muravuga sibyo je nashatse kuvuga man. Ejo nijoro wewe nanuza na activiste mwakoze space muranyima ijambo kandi ariya niho nari nkeneye kuvugira cane. Bane ibi byose kwikoma abanyarwanda kwikoma canke kutagira ico afasha abarundi hajya abazi we bafise ico baronka barakironka abandi nabo nibaje kwimenya. Sinzi kuri naho ico ushatse kuvuga ngo urumva uwe abazi ko bararonka d'abord famille yiwe urabizi ko nta kibazo bafise byose sivyo bafise intandare bafise amafaranga leta bagenera bafise everything they need. Umunyagihugu muto niwe ahakubitikira. Bafise rero ariho systeme yiko irakora y'amakoperative n'iki hariho na financial supports ziva mu ntuze hariho banks bita bije BDF hari n'izindi bita za paeje n'izindi sivyo. Izo rero iyo bakoze uratanga umushinga ukarindira yuko baguha financement. Babanza rero kumenya uriwe uri kuvyumva mana biriya uriwe bishaka kuvuga ubwoko je mvugira ho mana ntukambaze birebire n'ubwoko. Iyo utari umuhutu nta kugira uronke financement biragorana. Ivyo ndabikubwiye ngaho wowe ibyo ngibyo byamoko n'ubwo tubikoresha inanga shaka kubireke abarundi mwabaye twe turabikoresha rero uravyumva.
rero umenye yuko gato banza indire uburetse ariko gato umenye yuko abantu muranga ariko si wakwihanganye gato abantu muranga hamwe ihangane I Burundi ibintu by'amoko birakora muze kubyihanganira kugira ngo umuvandimwe yisanzure ubwo araza gukoresha ariko ndakora disclaimer ku banyarwanda mwebwe ibintu by'amoko ntago tubikoresha so mureke tumwakire akoresha amagambo ye nkuko bayakoresha I Burundi uyu ni umurundi ntabwo ari umunyarwanda ya mbere Mutama nari nakumiyutinze urumva rero icyo womenya ni uko anytime harashobora kubaho support iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugira bafashe izo nterahamwe ziwanyu n'iki kugira batutsembe mane ibi bintu ni ibintu turiko turavugisha ukuri ni ibintu biboneka mane ni ibintu biboneka hatangwe kubaho tension iciye mu majambo kuriya very soon uzokumva inzu imipaka yugawe kandi imipaka imaze kugarwa ni hahandi umuntu aba ariko arakora yikorera utwo yikorera ukumva baramufashe baramufunza cyangwa baramuhohoteye bavuga ngo swati uri umunyarwanda canke uri umurundi uvuye mu Rwanda canke tukorana nabo injustement ibi bintu nimwave mugira ngo ni ibintu biriko biraza bipfa kuvuga gutyo ni just ni départ twabonye bitangura kubaho kucyohoye jewe igihe bari abantu donc bahamba bajya abantu bo mu Gatumba bahitanye n'inze mu Gatumba jewe niyo nari personally niyo nari naravyiboneye byari bibabaje ariko ntushobora kuvuga ngo mu gitero cyavuye hanaha igitero carabaye kandi cyakozwe na Red Tabara bakoze amakosa mabi kuko kwica impinja kwica abantu abagore bafise inda bani karagahinda je naravyiboneye muga kubibrandinga ku Rwanda ni ikintu ntashimye na gatoya nibakondemninge muze rebellion ariko bareke gufatanya n'ibindi bihugu kuko gufatanya Red Tabara n'u Rwanda sinzi aho umuntu abashingiye sinzi icafatiye ko amakuru afisa haba yakura mugabo uko biri kose sinumva ko byateza kujana umuhari nimba uri kuragwana niba ugwana urumva uretse gato hano turi ku mikeke ukuntu tuzanye mu ntambara jewe ureka kuzana ariko byose byajana abari mu bihe bitoroshe abagwaye abari mu mabohero turasavye Imana ibakoze k'ikiganza cayo kugira ngo twese dutangure umwaka dufise umwizero wo kubaho neza maze ejo haze habe heza gusumba ejo hahise kuri twese barundi kazi bavukanye inshuti z'u Burundi turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba Red Tabara ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu turasubiriye gutera ivyatsi abo bicanyi bahekura Uburundi ibibondo arivyo vyari Burundi bwejo turahojeje kandi imiryango yahekuwe twongera turemesha bakomeretse tubipfuriza imisuhuko ya vuba kugira ngo basubire ku kivi mu bijanye no gutuza uwo mugwi w'iterabwoba twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bo kwikubita agashi bagashikiriza ubutungane bw'u Burundi abo bicanyi ariko twaraye tubonye neza ko ivyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire nta numwe atabizi ko hamande yo gutikiza inganda mu 2015 ufashijwe n'ico gihugu nyene uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi abarundi ntimuzokwibagira ko wahereye kugandagura abana b'imiryango mu ruhagarika hariya mu ntara ya Cibitoki none ubu naho bakaba bubiriye abenegihugu mu Gatumba ahacu ntaco tutari twakoze kugira ngo turabe ko ubwo ruhagarara hagati y'u Rwanda n'u Burundi rwohera mbere n'amakungu nivyabona kuko yadukeje igihe twebwe nyene twafata ingingo
yo kugurura urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo abenegihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u